nyir'icyubahiro yuko Uburundi bwacu bwoba bugeze ku iterambere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Prezida Ndayishimiye ari kumwe n'izindi ndongozi mushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano n'izindi ndongozi zo mu ntara ya Butanyerera kuri wa gatandatu igenekezo rya 22 ukwezi k'umunani uyu mwaka yari aramutse atera iteka yugurugwa ry'inyubako zitandukanye z'ishengero rya Maramvya. Izo nyubako zubatswe n'ishengero Pentecoste ziri muri komine Kayanza n'izindi ziri muri komine Matongo ku mutumba wa Mbirizi, zikaba zigizwe n'inyubakwa z'amakoraniro, amahoteli n'izindi. Nkuko vyashikirijwe n'umwungere mukuru w'iryo shengero, akavuga ko inyubakwa n'ibindi bikorwa abakora ari mu ntumbero yo kwivatikanya n'abandi mu mbona kazoza y'igihugu. Hambavu y'izo nyubako, iryo shengero rikaba rimaze kubaka amashure atari make, ibigo vyigisha imyuga, les centres de métier, amavuriro, ibibuga vy'umupira, harimwo no gukwega amazi meza mu bene gihugu n'ibindi. Ikibazo c'amatara n'ibarabara ritameze neza cashikirijwe n'umwungere nk'igisabo mukuru w'igihugu, akaba yabasezeraniye ko agiye kugishira mu kuboko. Umukuru w'igihugu afashe ijambo yarakengurukiye ku murindi w'ibikorwa vy'iterambere bariko asaba n'ayandi mashengero ashika 800 ari mu gihugu gukora nkabo. Umukuru w'igihugu ntibagiye gusaba abari aho kwitwararika ugwaruka mu kurufasha kugendera indero runtu nka kimwe mu nkingi zikomeye za kazoza y'igihugu. Rwaruka ruriko rurakuru no munsi rurakeneye indero runtu. Hariho indero ziva hanze, zijya ndero si ndero ndundi. Umwe wese arafise imico yiwe. Ubu turiko turaraba uruvyaro rushasha, umenga bazi yuko indero ari ukwiga ibiharuro n'igifaransa. Ya ndero runtu ugasanga twarayitaye, ubuntu twarabutaye ngo twarize amashure. Turakeneye yuko mwishengero ibi muri ko muragira ni vyiza kugira mureme uruvyaro rushasha ruzoza rudafise wa mutima twebwe twakurana. Ruza ruvyaro gwumva ko arabarundi bafise ubuntu. Nico gituma impande yo kwigisha ibiharuro n'igifaransa ari kwigisha ubuntu, ngo indero y'umwana iva hasi. Bavyeyi muhere kurera abana banyu haziko. Hariho abavyeyi ubu batakiyagisha abana, babarabuko bagahurira ngaho. Mutangure kubigisha na cane cane mwebwe musanzwe muri abakristo. Mwebwe cane cane abana mubarerere mu ijambo ry'Imana, kandi umwana agende mu ijambo ry'Imana no mwishure acagira ubwenge akabitora, kuko si kinebwe. Abana mubigishe gukora kuva kiri umwana, yige gukora. Nimuvuye ngo azokwiga gukora maze kwiga ibiharuro n'igifaransa. Niyige gukora ahereye hamwe kera mwahora muca muduha agafuni tuje impande y'abavyeyi natwe turima tugira utwibare. Ivyo nivyo birera umuntu. Abana mubankire yuko baja mu bibasamaza. Hariho indero rero zaje ziva mu bindi bihugu, ziri mu matelefone. Ivyo bintu abana tugerageze kubibakuramo, tubarereshe indero ndundi. Mu kumwigina ku musozo w'ivyo birori, iryo shengero rikaba ryagabiye umukuru w'igihugu agashimwe kagizwe n'inka.